Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Tori ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 24 z'ukwa gatatu. Minisiteri y'ubuzima muri Palestine iravuga ko abantu babiri bishwe n'igitero cyo mu kirere cyagabwe na Israel ku bitaro by'i Gaza kigambiriye ibiro bya Hamas. Mu Rwanda rwiyemeza mirimo Valence Ruhora imbere akaba n'impuguke mu bumenyi bw'imirire aravuga ko imigati n'amandazi azayitehesha agaciro mu Rwanda. Byatangiye gute? Ibihaza bihari ni byinshi cyane. Nari maze kureba mbona ibihaza birangirika, ariko ntekereza icyo nabikoramo, ariko ntekereza n'ikindi cyakorwa kugira ngo ntazabikora nka buri soko. Urabona ibihaza niyo bisaruye ntabwo bishobora kurenza amezi 3. Iyo batabikomerekeje bishobora kugira byibuze maximum n'amezi 5-6. Mu Burundi ho ibura ry'inzoga zikorerwa mu gihugu zikomeje gutera ingaruka kuri bamwe mu bacuruzi. Hari navugwa mu mikino. Ibyo byose n'ibindi bikubera muri amakuru ni mukanya nyuma yandi makuru y'ingenzi avugwa ku isi mugezweho na nini radukunda. Ubushikiranganje bw'inkoro yo hagati mu gihugu muri Turkiya buvuga ko abantu barenga 1,100 batawe muri yompi inyuma y'imyeyerekano imaze iminsi yo kwiyamiriza ifungwa ryabaye mu ndwi iheze ry'umukuru w'igisagara ca Istanbul Ekrem İmamoğlu akunzwe cyane aregwa ibiturire. Abari mu myeyerekano barenga 70 bafashwe mu ijoro ryakeye hanze y'igisagara ca Istanbul. Igipolisi kandi cafashe abanyapolitike bagendera ku matwara y'intwaro ishingiye ku gusabikanya ubutunzi, abashingwa manza n'abanyamakuru n'imiburiburi 10 mu mukwabu wabaye mu gaturuturu. Bwana İmamoğlu anegura cyane President Erdogan yatowe ku mugaragaro n'umugambwe wiwe CHP ngo abe umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yitezwe mu kiringo c'imyaka 3. Akanama k'umuryango w'ibihugu vya Buraya kasavye Turkiya gukingira uburenganzira ntayegayezwa bw'abanyagihugu. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Bruxelles, umuvugizi w'ako kanama Guillaume Mercier yavuze ko naho bifuza ko Turkiya iguma ifatanye n'Uburaya, ivyo bisaba ko umuntu yiyemeza neza gukurikiza amategeko ya demokrasi. Icyo twavuga ni ifatwa rya Meya İmamoğlu n'abigaragambya basaba ko Turkiya yakubahiriza amahame ya demokrasi amaze igihe. Nk'umunyamuryango w'akanama k'Uburayi ndetse wifuza kwinjira mu muryango umwe bw'Uburayi, Turkiya igomba kubahiriza indangagaciro za demokrasi, uburenganzira bw'abategetsi batowe ndetse n'uburenganzira ku bigaragambya mu mahoro bigomba kubahirizwa uko byakabaye. Angola ivuga ko itakira umuhuza mu ntambara iri mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu myaka 2 iheze umukuru w'igihugu ca Angola Joao Lourenço yagerageje gushika ku masezerano y'agahengwe kugira ngo intambara ziri hagati y'abagwanyi ba M23 bashigikiwe n'u Rwanda n'ingabo za Kongo zihere. Mu mezi ya vuba heze M23 yarafashe uturere twinshi dukungahaye ku mabuye y'agaciro. Mu ndwi iheze ku buryo butari bwitezwe, Qatar yaratangaje ko yakiriye ibiganiro hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi we wa Kongo Felix Tshisekedi. Umuyobozi w'ishiramwe mpuzamakungu rijejwe kurwanya umugera wa SIDA UNAIDS Winnie Byanyima avuga ko kugabanya amafaranga Amerika yahora itanga bizotuma abantu 200,000 bashasha bafatwa n'umugera wa SIDA ku munsi n'abandi bantu barenga 600,000 bazopfa mu myaka 4 imbere. Ari mu kanama i Geneve, Byanyima yaburiye ko ivy'iryo gabanuka rimaze kugira ingaruka mbi cyane ku bagore n'abakobwa. Ni inkuru ya Imogen Fox mwumva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Mu 2004 agakoko gatera sida kisha abantu barenga miliyoni 2.
mu 2023 umubare w'abapfa waragabanutse ugera ku 600,000. Guhagarika imfashanyo kwa Amerika gushobora guhungabanya imyaka myinshi y'intambwe yamaze guterwa, bikaba byatuma ubwandu bwongera kwiyongera mu buryo budasanzwe. Gahunda z'ishami rya Loni rishinzwe kurwanya sida muri Afrika zahawe amabwiriza yo guhagarika imirimo mu kwezi kwa mbere, naho amavuriro afasha ababyeyi kutanduza abana babyaye yarafunzwe, ndetse ibigo byatangaga imiti ubu ntayo bigifite. Winnie Byanyima yatakambiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nazo zazaga ku mwanya wa mbere mu gufasha kurwanya sida ku isi, gusubira ku cyemezo cyayo, ndetse yizeza Perezida Trump icyo yagaragaje nk'amasezerano yo kwiyemeza kumenyekanisha kuri miliyoni z'abantu umuti mushya w'urushinge wo kugabanya ubukana bwa sida wakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abategetsi bo muri Amerika no mu Burusiya bahuriye muri Arabia Saudite mu gihe Perezida Trump abandanya gusaba ko intambara muri Ukraine ihera vuba. Abarusiya barashaka cyane gusura kuvyura amasezerano yo mu kiyaga cirabura yabafasha kurungika hanze ibifungurwa n'ifumbire kugira ihebe kugaba ibitero ku mato ya Ukraine. Abanya-Ukraine bari mu biganiro bavuga ko ibiyago byabo vyejo mwijoro vyari vyiza, vyibanda ku kurinda inzira y'ubwato no mu kiyaga gitukura. Kremlin yari yashatse korosha ibiganiro. Iyi mwumva ni BBC Gahuza Miryango. Israel yabandanyije gutera ibisasu i Gaza, igaba ibitero by'indege mu bibanza bitandukanye byo muri ako karere. Amazu, imisigiti n'amahema by'abateshejwe izabo n'intambara bivugwa ko byarashweko. Abajejwe amagara muri Palestina bavuga ko abantu baba 60 bishwe mu bitero bishasha. Bavuga ko abantu barenga 700 bishwe kuva Israel isubiye mu bikorwa bya gisirikare mu ndwi iheze. Ivyo bikaba byabaye nyuma yaho Israel yishe ku munsi w'Imana umurongozi azwi cyane mu muhari Hamas, byibazwa ko yari umwe muri babiri bari basigaye bagize ibiro vya politike vy'uyo muhari i Gaza. Igisata c'ishiramwe mpuzamakungu ONU kijejwe kwitaho abana UNICEF kivuga ko Sudani y'Epfo iriko irashikirwa n'ikiza ca kolera gikomeye kuruta ibindi vyose mu myaka 20 iheze. UNICEF ivuga ko mu mezi 6 aheze hari abantu barenga ibihumbi 40 bafashwe n'ico kiza, hagapfa bababa 700. Utwigoro two guhangana n'ico kiza twabangamiye n'umutekano muke wavuye mu ntambara zimaze amahinga menshi hagati y'ingabo za leta n'imigwi yitwaza ibigwanisho mu ntara ya Nile ya ruguru iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. UNICEF ivuga ko hafi y'icakabi c'abantu bafashwe na kolera bari munsi y'imyaka 15. Prudent. Urakoze Nina, iradukunda kuri aya makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu burasirazuba bwo hagati. Minisiteri y'ubuzima muri Palestine iravuga ko abantu babiri bishwe n'igitero cyo mu kirere cyagabwe na Isiraheli ku bitaro by'i Gaza kigambiriye ibiro bya Hamas mu rwego rwa politiki. Hagati aho ibikorwa bya gisirikare byo ku butaka bya Isiraheli nabyo biri kuvugwa kuri uyu wa mbere. Inkuru ya Emile Nader uri Yerusalemu muri yumva mu ijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Amashusho yerekana akajagari kakurikiye iki gitero, inyubako yo hasi y'ibitaro Nasser igurumana n'icyumba cyo kwita ku barwayi cyasenyutse. Byavugaga ko Ismail Barhum, umukuru w'ishami rishinzwe imari rya Hamas, yari umwe mu bayobozi babiri bakuru ba biro nyobozi y'uyu mutwe bari basigaye muri Gaza, ngo yari mu gice cyita ku mbagwa aho yivuzaga ibikomere yatewe n'ikindi gitero cyabanje. Inzego z'ubuzima muri Palestine zavuze ko umwana w'imyaka 16 wari umaze kubagwa ari umwe mu bapfuye, naho abandi benshi barimo abakozi bo kwa muganga bagakomereka. Umukuru w'ibi bitaro yashinje Israel kurenga ku mategeko mpuzamahanga agenga ibihe by'ubutabazi. Minisitiri w'ingabo wa Israel yavuze ko Barhum yaraherutse kugirwa minisitiri w'intebe mushya wa Gaza, cyakora Hamas yari itarabyemeza. Israel ikomeje gukaza ibitero byo ku butaka no mu kirere. Amakuru akavuga ko mu gitondo cy'uyu wa mbere habaye ibitero karahabutaka mu miji irimo Rafah na Khan Yunis. Ejo ku cyumweru inzego z'ubuzima zatangaje ko abanyapalestine bamaze kwicwa kuvaho Israel itangirije ibikorwa bya gisirikare muri Gaza bamaze kurenga ibihumbi 50.
tujye mu Bubiligi aho BBC gahuzamiryango yaganiriye n'umugore winjiye mu mateka y'iki gihugu aba umwiraburakazi wa mbere watowe kuba umudepite kuva inteko ishinga amategeko y'Ububiligi yashingwa mu myaka irenga 190 ishize. Umugore Lydia Mutebere Ngoyi akomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaganiriye na Alain Majesté uri Buruseli atwoherereza inkuru ikurikira. Byasabye imyaka 194 kugira haboneke umugore w'umwirabure mu namashinga amateka y'Ububiligi. Lydia Mutebere Ngoyi w'imyaka 47 yamuka ku bavyeyi babimukira bava mu gihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavukiye mu gisagara ca Lubumbashi muri ico gihugu akaba yashitse mu Bubiligi afite imyaka 6. Uyu mupfasoni yatanguye gutorwa mu nama z'amakomine aho yararongoye inyubako ahandi akazezwa imibano. Ni kandi impirimbanyi mu mashirahamwe agwanira agateka k'abagore na cane cane abamuka muri Afrika. Nayo kubona yaratowe wa mbere muri ayo mabanga avuga ko atari gihamana. Le fait pour moi d'être une femme africaine qui siège. Kuba umushinga amateka yamuka muri Afrika ni iteka sigihamana. Kuko nimba ndi ngaha mu nama nshinga amateka y'Ububiligi ndi ku rugamba rwo kurwanya ikumigwa iyo riva hose, ndi ngaha kugira ngo abahora abandi igitsina cabo, amamuko yabo, ubwoko bwabo, ndi ku rugamba rwa politike rwo kurwanira abanyagihugu bacinyijwe nko muri Kongo aho abagore bafatwa ku nguvu. Dutegerezwa kugondoza abategetsi b'abanyagitugu muri Afrika gutegura amatora yizewe na bose, bakareka kunyuruza abamenyesha amakuru bavuga ukuri, bakareka kwica bare mu myerekano basaba demokrasi. Kuba muri iyi nama nshinga amateka ni ingwano sugukayangana. Pour moi, siéger au Parlement, c'est un combat et pas un privilège. Mbega abamuka muri Afrika bobo baba mu Bubiligi bakiye gute iryo torwa giwe? Claire ni umunyarwandakazi abi Buruseli. Kugira umudepite ukomoka mu karere k'ibiyaga bigari mu nteko nshinga amategeko y'igihugu cy'Ububiligi bifite inyungu n'akamaro bikomeye mu gutuma igihugu cy'Ububiligi kigira umurongo uboneye muri politike yabwo irebana n'imibanire mu biyaga bigari. Uwo mwizero bahurije ko na Alain nawe nyene aba muri aruko bw'Ububiligi. Uburenganzira bwawe ushobora kubushikako ukabona ko ufise inguvu, ukabona ko ufise ishaka, byose birashoboka. Bimukira nabo muri no myaka canke abazoza nabo nyene batokwitinya. Nayo mu gihe hari ababiligi bamwe bavuga ko yo bari imperekeza uwo mupfasoni yatowe mu bwambwe b'abasocialiste arabakurira inkoni ku gishitsi. Je suis belge et je suis député. Ndi umubirigi kandi ndi umushinga amateka, sindi imperekeza na gato. Ababiligi bibaza ko twebwe inkewa turi imperekeza, barihenda, ahubwo niwo mperekeza. Aha i Buruseli n'uhatwara Philippe Close aravuga ko abahaba bamuka mu bihugu birenga 180 kandi bategerezwa kubana abatwita imperekeza kubera iyo twamuka barihenda cyane. Iyo hageze amatora dutora co kimwe n'ababirigi bamuka mu Bubiligi, amashwi yacarangana, dutegerezwa kubahuka, dutegerezwa kugwanira uburenganzira bwacu kuneza abatwamukako. Parce que ce n'est pas pour nous, c'est pour les générations à venir, c'est pour le futur. Lydia Mutebere Ngoyi avuga ko indoto yiwe ari uko n'abandi bagore botorwa ku bwinshi muri ico gihugu c'Ububiligi gifise abirabure bakomoka muri Afrika yo musi ya Sahara barenga umuriyoni. I Buruseli mu Bubiligi, Alain Majesté Barenga. BBC gahuzamiryango tugeze ku isaa moya zibura iminota 18 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye. Ndi Prudence Ngiyumva. BBC gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Ntabwo ari ifunguro ry'abagore cyangwa abana nk'uko bamwe babyibeshya, nta nubwo ari ifunguro ry'ababuze ibindi biribwa nk'uko abandi babikeka. Ayo ni amagambo ya Valence Ruhorimbere, impuguke mu bumenyi bw'imirire food science mu Cyongereza. Amaze gushinga uruganda rukora imigati n'amandazi mu bihaza bamwe bita imyungu, ndetse akanavuga ko bizatuma bisubirana agaciro kabyo. Yongeraho ko ngo ashaka ko iki kiribwa cyakwitabwaho ngo kuko gifite intungamubiri nyinshi. Ku bahinzi bihaza avuga ko iki gihingwa kizagira uruhare mu kuzamura ubukungu bwabo. Ikigali ni inkuru ya Jean Claude Mwambutse. Aha ni mu ruganda rw'imigati Iwacu Bakery Solutions, turi mu murenge wa Kabarore w'akarere ka Gatsibo. Ni uruganda rwifashisha ibihaza mu gihe imigati isanzwe n'ibindi bisa nayo ikorwa hiyambajwe ifarini ikomoka mu ngano. Aka ni agace keza ibihaza ku bwinshi kubera ifumbire nyinshi haboneka, dore ko ari agace korora inka nyinshi. Valence Ruhorimbere, umusore w'imyaka 29, ni impuguke mu bijyanye n'ubumenyi bw'imirire, akaba ari we wiyemeje gutangira uyu mushinga nyuma yo kubona umusaruro mwinshi wangirikaga.
ibihaza bihari ni byinshi cyane. Nari maze kureba mbona ibihaza birangirika ariko ntekereza icyo nabikoramo, ariko ntekereza n'ikindi cyakorwa kugira ngo ntazabikora nkabura isoko. Urabona ibihaza niyo bisaruye ntabwo bishobora kurenza amezi 3. Iyo batabikomerekeje bishobora kugira byibuze maximum n'amezi 5-6. So rero natwe mu rwego kugira ngo twe twabikoresha nubwo umugati tutamara igihe kirekire ariko byibuze barawukonsoma kenshi. Nyuma y'igihe akora ubushakashatsi, Valence yiyemeje gushinga uruganda rukora imigati, amandazi n'ibindi biribwa nkabyo yifashishije igihaza. Ngo yasaga n'ushyira mu bikorwa ibyo yize mu ishuri, dore ko amasomo ye ya kaminuza yibanze ku bumenyi mu by'imirire cyangwa food science mu cyongereza. Imbere mu ruganda rwe rukiri ku rwego ruciriritse, abakozi babarirwa mu 10, buri wese ashishikariye inshingano yahawe. Muri bo harimo n'abanyeshuri baje kwimenyereza umwuga. Kuko byemezwa na Ruhorimbere, igihaza ni ikiribwa gikungahaye ku ntungamubiri, ariko abaturage bakaba badakunda kubirya kubera ubumenyi buke ndetse no kuba batazi uburyo butandukanye bwo kubitegura. Aha rero ngo niho yabonye ishoramari. Igihaza imiterere yacu rero nari amafibre arimo, magnesium zirimo. Murabizi ko ibintu dufata breakfast dufata cyangwa se ifunguro rya mu gitondo, ari gihe abaturage rero abenshi bakunze kureba bagafata ibintu mubiri utari bukenere, bikarangira wenda mubiri udakoze neza kubera ko batawuhaye ibyo rushaka. So twebwe rero wafashe ryarinda zirimo za ntungamubiri zivuye mu gihaza, dutekereza ko wa mubiri wabashije kubona ibyibanze ukeneye. Mu gihaza rero harimo zo ntungamubiri zitandukanye, by'umwihariko vitamine C. Twagerageje no gukora ubushakashatsi inshuro zitandukanye dufatanije n'abari muri kaminuza y'u Rwanda, tureba se kuko niyo tubitunganije hari process hari zitakara, ariko dusanga byibuze ku kigero cya 70% bisigaramo. Ruhorimbere avuga ko iki gihingwa kitahabwaga agaciro kigiye guhindura ubuzima bw'abaturage. Nubwo twongeyeho umwihariko w'igihaza, ariko twebwe ahubwo byagabanije cost. Kugihaza kirahendutse ugereranyije n'ifarini. So na sukari yacu turayigabanya. Nuvuga ngo twebwe wa mugati wacu n'ubundi n'ubwo urimo izo ntungamubiri twasimbuje ibimera, n'igiciro cyacu kiraringaniye. Yaba ari quantity na quality arabibona. Busanzwe bafata iyo babona ari nazi risanzwe ingano bakeneye bagasanga barabituye bitewe n'uko ibintu byahenze. Twebwe rero dukoresha wa mwimerere utaduhenze, byo twakuye muri loko ahantu mu baturage bisanzwe, n'ubundi biraduhendukira ndetse tugakora na yangano bakeneye bakakibona kirimo za ntungamubiri ndetse kitabahenze. Kugeza ubu isoko riracyari ritoya kuko abaturage batarumva agaciro k'iki gihingwa. Avuga ko akora ibiro bitarenze 350 ku munsi, mu gihe uruganda rufite ubushobozi bwo kuba rwakora imigati n'ibindi byagera kuri toni 3 ku munsi. Valence uvuga ko yamaze guhitamo akazi, avuga ko inzozi ze ari ngari. Uretse imigati n'ibindi bike akora, Valence ngo akomeje n'ubundi bushakashatsi ku buryo igihaza yakibyazamo n'amavuta yo guteka n'ibindi nk'imitobe. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, mu karere ka Gatsibo k'intara y'Iburasirazuba. Tuve mu burasirazuba bw'u Rwanda tujye i Bujumbura, aho bamwe mu bafite amahoteli ndetse n'amazu y'ubucuruzi bavuga ko ikibazo cy'ibura ry'ibinyobwa bya Bralirwa bikomeje mu gihugu biri kugira ingaruka ku bucuruzi bwabo. Biraba mu gihe tumwe mu tubari ndetse twanafashe ingamba zikakaye zirimo nko gutegeka abakiriya kubanza kugura ibyo kurya mbere yo guhabwa inzoga cyangwa ikiri nk'uko kibizwi mu Kirundi. Ni ikibazo kikiri mu gihugu rero, nk'uko tubyumva muri iyi nkuru tubasubiramo ya Gildas Hundi Mpundu. Umubosi yavuze yuko ati jenzo haba mpiga abantu baza barayikorera isuku, ibyo kudandaza ndabihebe, hama ayugare ntisubire kwakira abakiriya aronke ndere nk'umuntu umwe aguma akora. Uyu ni Emmanuel ajeje gukurikirana ibikorwa muri mwe mu hoteli zo ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Ariko asigura ingene ibintu byifashe nabi kubera ihoteli aramutswa itakironka neza ibinyobwa byishira hamwe Bralirwa bisanzwe bikundwa n'ingenzi. Yemeza ko uruhombo ari runini. Je kuva ntanguye ngaha twaronka inzoga 5 mu ndwi canke 4, mugabo tugeze kuri 2, kandi nako 2 karutwa na rimwe rya kera. Kubera kera ngiye kuri inzoga wasanga ndiko ndiha natwara nko miliyoni urenga, mugabo ngiye kuri ntwara mu 400. Cyumva yuko ubunye turi mu ruhombo rudasanzwe. Dukontorora kundwi ku nzoga gusa zikiboneka, naho zaboneka nabi wasanga kundwi ndiko ndaronka 600. Mugabo ubunye nta n'ibihumbi 100 ndonka. Kwizo turu zibiri usanga kwituri mu ndiko no guka 40-30. Iyi hoteli yarahavuye iragabanya abakozi kubera kuremerwa. Hakiri inzoga neza tukicugurura, hari inzoga zikwiye
twari dufise abakozi 8 inzoga zigabanutse turagabanya dushika kuri 5 ubu tugeze ku bakozi 2 abandi bose twarabarungitse kandi imishahara twateye tuyitibura. Haraciye hafi imyaka 3 inzoga za Braludi zitaboneka neza mu Burundi. Ibi bituma aho zibonetse haba uruhagarara abantu bakazirwanira canke ugasanga umukiriya yaguze nk'amacupa 5 icarimwe kubera bazi neza ko mu mwanya mutoya zizoba ziheze. Hari n'ubunywero buzinyegeza canke bukazana amananiza ku bakiriya. Uyu munyagihugu biramaze kumushikira. Oya kabisa ntivyoroshe muri iyi minsi yo gikurondera ikinyobwa ca Braludi. Jewe ndaherutseyo bambwira yuko kugira ngo bampe inzoga ashobora kunwa ari uko ashobora kugurana n'inzoga bita Vitaro kugira ngo ashobore kuronka nk'ikiyeri canke ari umwa Amstel akambwira yuko agurana na Vitaro kugira ngo aronke Amstel. Ubuherutse hoho kabaye kamaramaza kuko twaragiye tugiye dusanga zirahari batubwira yuko umuntu ashobora kuronka inzoga ari umuntu ashobora kuvaho aguze inyama. Mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri abashinga amateka baravyiyamirije aho basavye umushikiranganje w'ubudandaji gufata ingingo. Ikinagira sabe kwabo bantu ubwo bari buto bobirija ngo cugendo utanywe fantako Vitaro fungura kucingufu naho nyene mu bafatira ibihano. Umushikiranganje Shantare Nijimbere yavuze ko ababikora bagiye kubihanirwa. Kuzukuri ivyo birabujijwe mu budandazwa kuko code de commerce ivuga advantage umwe no kuvuga ngo abaguzi bikikamukiza bakakugira ko imbere y'uko ugura kino kintu babanza kugusaba kugura ikindi bisanzwe bibujijwe n'amategeko kuko advantage umwe bizemewe n'amategeko ngombwa yuko iyo bimenyekanye abajeje intwaro bari hafi ko bashobora kwimenyesha kugira ngo badufashe gutuza abo bantu bikikamukiza kuko abariko bakora bidahuye n'amategeko. Bene ubu basigura ko ivyo bakora babiterwa nuko inzoga bazironka bigoranye rimwe rimwe bakazihabwa zizimvye cane mu nyuma leta ngo ikabategeka kugurisha ku giciro kiri hasi. Imwe mu mvo zituma inzoga za Braludi zikena ni ubukene bw'amafaranga y'agaciro. Mu bushikiranganje bw'ubudandaji bamenyesha ko bariko barakora ibishoboka vyose kugira ingorane itorerwa umuti. Gildas Yihunda Impundu i Bujumbura. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye ntitwavuganye ko Stefano akwishyura amafaranga wamugurije. None niba ntayo yampaye kuki atayaguhase? Uboyoboye ko ari amafaranga ari inkunga y'ingoboka yo kugufasha kwita ku mirire nk'umugore wonsa wo mu muryango ukennye koko. Azi se ko bayaguhera kuyaguriza abaherwe nkawe? Harahagazwe mama we. Aha, ndabimenye mukobwa ja. Ni 12:45 kuri BBC. Sango nejo rero hano kuri BBC gahuza miryango reka ijambo noneho ndihe Yves Bucyana mu mikino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza mwese abateze amatwi BBC y'amakuru y'imikino ndayahera mu mikino y'amajonjora guhatanira itike y'igikombe cy'isi ku mugabane wa Afrika. U Rwanda ikipe y'igihugu Amavubi ku munsi w'ejo azakina na Lesotho ku kibuga cy'amahoro i Remera ni nyuma yo gutsindwa na Super Eagles ya Nigeria ibitego 2-0. Umukino wabaye ku wa gatanu. Itsinda rya gatatu ubu riyobowe na Bafana ya Afrika y'Epfo yo ku wa gatanu yatsinze Lesotho ibitego 2-0. Yahisigira amanota 10 ikurikiwe na Benin ifite amanota 8 nyuma yo kunganya na Zimbabwe 2-2. Amavubi ari ku mwanya wa gatatu n'amanota 7. Nigeria Super Eagles yazamuye amanota igira amanota 6 iri ku mwanya wa 4. Lesotho ifite amanota 5 ikaza ku mwanya wa gatanu, naho Zimbabwe ni ya nyuma n'amanota 3. Muri iryo tsinda kandi ku munsi w'ejo Benin izakina na Afrika y'Epfo, Nigeria ikazahura na Zimbabwe. Tugiye mu itsinda rya gatandatu ririmo ikipe y'u Burundi ntamba mu rugamba na Kenya Harambee Stars. Pierre-Emerick Aubameyang yarayatsinze ibitego 2 ubwo Gabo yatsindaga Kenya ibitego 2-1 mu gushaka itike yo kuzakina igikombe cy'isi. Ibi byatumye icyizere cya Kenya kujya mu gikombe cy'isi gitakara. Iyi ntsinzi irashyira Gabon ku mwanya wa mbere n'amanota 15 ikurikiwe na Cote d'Ivoire ifite amanota 13 nyuma yo gutsinda Burundi ku wa gatanu igitego 1-0.
Uburundi ni ubwa gatatu n'amanota 7 mu gihe Kenya ifite amanota 6 iri ku mwanya wa 4 igakurikirwa na Gambia ifite amanota 4 naho Seychelles ni ya nyuma nta nota ifite. Iyi Seychelles ku munsi w'ejo ikazahura n'Uburundi, umukino ukazabera mu gihugu cya Maroc. Andi makipe mu karere ari muri rushanwa ni ikipe y'igihugu ya Uganda The Cranes ikina mu itsinda rya 7. Uganda iri ku mwanya wa 5 n'amanota 6 ikazahura na Guinea iri ku mwanya wa 3 n'amanota 7. Iri tsinda riyobowe na Algeria inganya amanota na Mozambique, ariko Algeria ikaza imbere kuko izigamye ibitego byinshi. Nkomereze mu mukino w'isiganwa ry'imodoka rya Kenya Safari Rally. Elfin Evans ukomoka mu gihugu cya Wales niwe watsinze irushanwa ryo gusiganwa ku modoka rya Safari Rally muri Kenya, akomeza kuyobora shampiyona y'isi y'isiganwa ry'imodoka ku manota 36 nyuma y'ibyiciro bitatu. Uyu mushoferi wa Toyota w'imyaka 36 y'amavuko yanditse insinzi ikurikiranye ku nshuro ya mbere, arangiza arusha umunota urenga imbere ya Estoni Ot Tanak we utwara imodoka ya Hyundai. Subire mu mpira w'amaguru ariko ku mugabane w'Uburayi naho haravugwa imikino ihuza ibihugu ibyo bita National League. Ubufaransa bwatsinze Croatia ibitego 2-0 bwishyura ibyo bwari bwatsinzwe mu mukino ubanza mbere y'uko amakipe yombi akizwa na penalty. Ubufaransa butsinda kuri za penalty 5-4. Ubufaransa bwatwaye icyo gikombe mu mwaka wa 2021 bukaba bwahise bubona itike ya 1/2. Espanye nayo yabonye itike ya 1/2 isezereye Ubuholandi nayo kuri za penalty nyuma y'uko amakipe yombi anganyije ibitego 3-3. Rutahizamu Noah Lang w'Ubuholandi na Lamine Yamal wa Espanye bombi bahushije penalty zabo. Nyuma umunyezamu wa Espanye Unai Simeone akuramo penalty ya Daniel Malen ahesha ikipe ye itike ya 1/2. Espanye niyo ifite igikombe cya 2023. Ayo niyo y'imikino nari nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyane. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana kuri ayo makuru y'imikino ari no kudusingiriza mu gusoza ibiganiro byacu byo kuri uyu wa mbere. Gusa ndabona Nina iradukunda garutsa muri studio kutwibutsa amakuru y'ingenzi avugwa ku isi. Nina. Ubushikiranganje bw'intara yo hagati mu gihugu muri Turkiya buvuga ko abantu barenga 1,100 batawe muri yompi inyuma y'imyerekano imaze iminsi yo kwiyamiriza ifungwa ryabaye mu ndwi heze ry'umukuru w'igisagara ca Istanbul Ekrem İmamoğlu akunzwe cyane aregwa ibiturire. Abari mu myerekano barenga 70 bafashwe mu ijoro ryakeye hanze y'igisagara ca Istanbul. Igipolisi kandi cafasha abanyapolitike bagendera ku matwara y'intwari ishingiye ugusabikanya ubutunzi, abashingwa manza n'abanyamakuru n'imiburiburi 10 mu mukwabo wabaye mu gaturuturu. Angola ivuga ko itakira umuhuza mu ntambara iri mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu myaka 2 iheze umukuru w'igihugu ca Angola Joao Lourenço yagerageje gushika ku masezerano y'agahengwe kugira ngo intambara ziri hagati y'abagwanyi ba M23 bashigikiwe n'u Rwanda n'ingabo za Kongo zihere. Mu mezi ya vuba heze M23 yarafashe uturere twinshi dukungaye ku mabuye y'agaciro. Umuyobozi w'ishiramwe mpuzamakungu rijejwe kugwanya umugera wa sida UNAIDS Winnie Byanyima avuga ko kugabanya amafaranga Amerika yaritanga bizotuma abantu 200,000 bashasha bafatwa n'umugera wa sida ku munsi n'abandi bantu barenga 6,000,000 bazopfa mu myaka 4 iri imbere. Abategetsi bo muri Amerika no mu Burusiya bahuriye muri Arabia Saudite mu gihe Perezida Trump abandanya gusaba ko intambara yo muri Ukraine ihera vuba. Abarusiya barashaka cyane gusubira kuvyura amasezerano yo mu kiyaga gitukura yabafasha kurungika hanze ibifungurwa n'ifumbire kugira ihebe kugaba ibitero ku mato ya Ukraine. Prudent. Urakoze Nina iradukunda kuri ayo makuru ya BBC. Nina rero usoje ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ushobora kongera gusanga kuri bbcgahuza.com. Twadufashijwe na Paul Mason ku bahanga bw'ibyuma byari bibona ariko niyo nkuru Gendi Prudence Nyumba akoze guhitamo BBC Gahuza Miryango. Uraraharyana.